Ntaga gacanye ntaniki n'amazi mubaza Muzalereji oya ntashishaka ugeze ngaho wanyu mugira kwa musaza we nta n'iki ntashishaka ntawugeneye hari byanzana umego umeze neza byakuzanye tuvugana jewe nta musaza wawe tuvugana twese twicaye n'umugore wawe murama hari yego oya samahoro ngiriza ndakubwira musaza wanje yego ugira urongo ugira uje nja ku mugabo gukora iki tekereza gusa ndakubwira ngiriza ndakubwira akaba ari ibintu ugira tubwire cyo tuzogufasha ntangora ntabyo muzomfasha nta na bimwe nibyo je ngiye ndakubwire wewe tekana uravyumva bekusha kumeye gushaka kuduga hejuru Riza wewe uri mushikanje twose berere jewe siniba uravyumva neza sinumwe sikoro uravyumva neza jewe mvugisha ukuri nta n'amadeni mfise utibu ufise izindi ngeso urambere ubwoba wiki habaye mwari mutekana gusa genda babwira wewe tekana wifi wanje ama wumvirize inkuru y'imvaho Mbere umusaza wanje kariya gakobwa iwabo bananiranye bashaka yuko umwana aza ngaha mu rugo ngaha mu rugo awanyu umurere yitwa gakobwa izina yitwa Linda Linda ninde? Yitwa Linda munzi ndira tubwirwa riwe cyeko namuzi Linda bashaka Linda wa mukobwa wawe aho yahoraba bamwagiye kadasubira kuhaba igihari nukumuzana ngaha wewe ukamurera umukobwa wiwe wiwawe chabe wiwawe Linda ivyo nibiki nivyo ufise umukobwa mubazanye rero sheri ari umukobwa ufise wewe waranyishibira umviriza mufatira hejuru erega ba yazanye inkuru ariko inkuru watomoye cenese inkuru wawe ceje wahiye tomora neza ivyo bintu bive munze jewe sinavyumva neza ntavyumva neza ubwiriza ndakubwire umwana n'uwi wawe kandi uramuzi ntushake kundusha mu mutwe undusha mu bwenge umwana ni wawe kandi uramuzi mwose rimwe uyo si mushiki wawe none ashobora kuzaka kubeshera imbere yanjye we nimba ari ibyo vugisha ukuri gusa ntakundi kuko uyu ni mushika wawe mwose rimwe yaje kukubwira ibyo akubwira kandi imbere yanjye ndesha kukubaza gusa ufise n'umukobwa ntazi nakubwiza ukuri apana guma gusa yinumiye kuko umwana aramuzi kandi umwana arahari aramuzi nashatse ndabibwire ngaho imbere y'umugore wawe abyumve kandi abimenye ko umwana umufise umuzane ngaha rero ntundushe mu mutwe ntumbarire ibintu birebire byose urabizi ingene bimeze umviriza madamu aho ibintu bigeze ndabonye ko shetani ari umwana mubi cyane shetani ni umuntu mubi cyane naho akora tutamubona adukoreramo wowe warambwira ukuri urambwira ubuzima bwawe imbere y'uko tubana byose nta na kimwe nabwishe nta na kimwe wabwishe kuki kuri irya saha umunota n'umunsi ntaciye ndakubwiza ukuri nanjye iyo nkubwiza ukuri uyu ntabarinze kuzana inkuru nziza twari kubironderera umuti nibyo basibaza ko uwo mwana atakuze reka nibyo kuko arakuze yavutse kera ariko rero zigije burya sinyuba cyane sinkubakana nicyo bituma byambwiriye ni shetani nkuko bigwira abandi ahubwo
je n'ukunda gusaba ikigo none wibaza ko wari kubibwira byari kuntwara iki je ni umuvyeyi kandi ndatambuka nagize ubwoba nk'abandi bavyeyi kuko urabona abandi bagore baca bagukarira hagaca hari ingorane kandi ngukunda ashaka ko tuguma twibanira uravyumva nico gituma oya je ubwira ikigongwe mubwiza ukuri cyose ikibabaje nuko gusaba mbishi ariko kuba ufise umwana umuhezagi n'imana namuhaye amezi 6 ambikire n'amezi 3 atarabemba muri make yaraguhendura amusubiza ambikire kubera aze kuyama nkora ikintu cyiza n'amezi 3 amaze kwiyongera nawe wari warajojowe ngize ndavuga atora inkoho utatandura moto ujya n'umusatsi mu mutwe kubera ibyo wacujuwe wewe wijujuje araguhamba amusubiza umuzi ngera ameze kandi mu myaka myinshi nawe nawe uracyajujuje bona ari mutara naba mutama ku inoti man inoti gigi ujya ntawe ntabwo ikindi kintu bamusaba sha bamuhanura ari musaza wawe kubera ni musaza wawe we hagiye mwose rimwe umwanya umwe ndamutinya kubera ndamuzi imibereho yiwe umva rero mbebe nzomuyengayenga pole ndamuhendahenda cyatoya ko hano gira ikibazo yakwimena nakoza niyo witamayeko we yaraguhenda uramusubiza rero ubwo bucuca atarabwiwako wari wamwibagiye mutamujya wari wamwibagiye harya amavuta y'umugabo ntayamuraye kandi mwene imvuga itanufashe ikirindi nanja nta jambo kuri yaraguhenze uramusubiza ngo mbige wari ibi bigoti muri wambaye wari wabuze aho ubika amahera igihe gigoti cigiwe cyashaje iyo mpanga kubika nkamenya ico ndakaza uti bana yagusubiza sawa rero nawe ndo kugira ukunye sajya naho woja he kwa opeje he nta jambo kwisa akabwira urindi niwe wiyatamaye deportage urapima udashaka nawe kakubwira nk'abandi urapima uragerageza wewe gusubira urasabira usazaje tambagota kulalira zoyagerera sha mukama icyana kwe ndahatswe urahatswe wewe uze uvugire hejuru uko umudamu wanje yumva iyo ataba umunyakigongwe we ntubona ko urugo rwari rusambutse nta kundi rega nari kubigenza nta kundi nari kubigenza urazi igituma narihanganye numvise umengo n'umunsi nubyumva no pasuka urazi ko nawe ndakubwira ati ivuge narakumviriza ariko nkabona ko hataragera ko ndabimubwira jewe nico gituma naguma ntenyenya naravyumva bimbwira ko bivuge abagore si bose upfa kubwira nk'ubu honyine nari mfise ubwoba harya wabivuga naje kubira yaba ndi umuntu yoroshe no kwisoba ko no kwisoba ikibazo kirakomeye rwose kumva ko wavyaye hanze ukabimuhisha umukobwa akabashitse mu myaka 10 n'ingani wewe ko naguma ndabikubwira ukaguma umenga sihuri akubwira ati bimugarire umubwize ukuri ngo ya umubwize ukuri ngo ya none gashi nanje nabonye yuko ntobika ikibyimba ku mutima nacenda rimwe ahubwo ikintu mbonye uri n'umugore icyo ndakikwemereye uri n'umugore w'inyambo kuko iyo aza kuba ari nk'uwundi yasara akambura impuzu akambara urwaga aha we ntiwaryama uno munsi ntimwateka bishi ariko nsanze ari umugore namwemeye uyu mugore ukuronka umugore ni imana kweri imana yaraguhaye iguha umugore w'inyambo sindakubesha musaza wanje kuko iyo uza kuronka ba bagore b'abasazi uyu munsi ntimwateka bishi uyu munsi ntiwaryama uyu munsi yagutekeza waza kubona mwibarabara kurehera usa nk'umusazi ariko kubera nasanze imana yaramurinze reka no gusaza umuco atunga ahusha umugore kweri kandi uwo mugani ndibuka muze yarawuducira kumbe n'uyu itunga rero ni umviriza ndaribonye jewe uyu mugore ubu niho mbonye ko atamaraso afise naho tumubona agenda ujya afise amata mu kibanza cy'amaraso uko nukuri kwe kuzuye rero ndamwishimiye ego prem umviriza rero ego ntako nari nagushavuriye ko
wazanye inkuru yonsambutse ariko uramfashije cyane gose nanje harya nagenda inkungu nagenda numva ntameze neza kugenda nibanga umunsi bimwe azobimenya cyangwa hari n'igihe natahandi ngaho atebye kuvuga kari ujose yabimenye usanga yabimenye masikini ntabyo yabimenye ntabyo araha umugore wanje azobera benshi akaruriro none se ndiko ndakubwiye gusa wewe rikaba kuzanira iyo fanta winwe uyu mukobwa bazomuzana mbe uramuzi indero yiwe ho yo ha icyo ndakizi ndagifitiye n'ubuhamya ni umukobwa mwiza agororotse w'indero yubaha basha byose tuzobibona twishimye muzobibona kuko ntiyarerewe ngaha oya nzogira imana ntanyononere nukuri ni umwana atekereje kandi ameze neza erega ubu niyo ndimutahura ubu niwe ukimubona ntaje nahora nibaza ngo n'umuntu nyene hagere nanjye navuze ati ko ndabivuze ngaha tinda wakije ahubwo n'ubwa mbere uwo mugore mwiza afise n'umutima mwiza bigahura byose n'ubwa mbere nicyo cya mbere kwe nanjye ndabibona aho rero iyo nzoja gusenga jimira imana ego kandi birakwiye ko n'ubu nyene wopfa ngaha ukakikubitira akazibiri ugashimira uwuhora kuko ahagukubuye wa muhungu si ahantu horoshye Sulete hiyo ji sasa. Wanje. Jewe mukuri. Uvuye guherekeza mushikanje. Naho natevye. Naciye urahabona. Iyi ni kadunda kwizana. Merci beaucoup. Iyi sakoshi. Aho. Nziza. Ibintu birimo. Cyose ni kwa. C'est vrai. Cyose ni kwa. Iyi sakoshi ukazoyibona na ubundi mugore ngaho ibijumbuye. Nibazoba ari benshi ntibazorenga babiri. Kubera icyiza wongeye ukivuze. Urazi ibyabaye. Uramenya ko mfise umukobwa nabyaye hanze. Ariko wabyirengagije urabona. Hajya ubwoba nari mfise bwaciwera. Ntakutangiriye byinshi byiza. Si ubwa mbere ungirira byiza ariko ubu noneho wanyeretse umutima wawe. Wanyeretse ko ubundi ukundi amafuti yanje kuko ayo nta mafuti nari nakoze nawe uhavuyemo ikibondo urambabaye nanje ndashimye kandi rero ndashimye ntivamo ndagaye n'ibindi bizoza mu kubera uwo mutima wanyeretse. Murakoze cyane ni nziza cyane kandi ndayikunze. Oya amabara ukundana ndayazi. Aya na rose. Iyo narabiye kubera rose vraiment ndagukunda cyane. Merci. Aho nakubabarira. Urumva turabona abo bantu kandi twese turakosa n'Imana ikatubabarira. Bereke nkubabarira umugabo wanjye. Yes nababaye gatoya kubera ko warabimishije ariko ibintu bishobora gushikira umuntu wari we wese. Umwana wawe ni rwanjye. Uribuka ko je nakubwije ukuri ibintu byanjye byose ndakubwira ko nabuze umwana sinzi naho ari sinzi aho mana we naragerageje kurondera hose ndabura aho kumfase masengesho nanjye za jewe nibaza yuko utarira gusa ku mutima wawe ufise ku neza yawe ufise ku karerero uri kuraha abandi bagore kuko nkaho aba banyi bazovyo inshuti bazovyo ujya nyine mushikanje aragenda atarimbura ati murazi niki umugore wiwe nta nduru yateye ahubwo yaryohewe yamwakiriye akuna karuriro keza uzo uri kuraha abandi bagore n'ababanyi n'imiryango hama rero icyo kintu Imana ndiyo kiraba ngo irabihiye ahubwo je nibaza yuko amasengesho yawe Imana izo yakorere ko hama na wewe igushumbushe umwana wawe muhure mu nzira iyi n'iriya kuko inzira z'Imana ni nyinshi yego kandi nanjye tuzumwakira abonetse Imana iduhezaga tuzumwakira kuko n'ubanje wamwakiriye yego mecane hama rero ubanda bifise uwo mutima uzowushire no mu bo tuzovyara erega burya nuko bataramurinya ariko mu byo twumva abagabo benshi ntibabwiza ukuri abagore babo aha ndabonye ko ari amakosa dukora byiza twategeza
kubabwira byose kugira ngo nabo bagore baronke ingene baduhanura kuko inzira ntibwira umugenzi ariko mu nyuma nzovuga nti azompanura ninagira ingorane azompanura kuko narabonye umutima wiwe ingene umeze ntakunda ingorane akunda bigenewe aha rero ku gasakoshi ni keza cyane bagakunze uba ni keza gusa yari uzi ko yamara yose nabyo arabitse kujyana gutembera yose kayatwaye ni ukurondera yandi ariko ntacyo ibigora bigora abagabo nabo n'ubu abagore nabo ngo bisigaye bibagora cyarahindutse n'ibiti bya kera hari ibintu by'umugisha hari ibintu dushaka kumbwira nibihiga mu sengeta nawe none wenda kubaza kuko ijimisi yose hari ibintu ubwo shaka kubaza mbwa nkabona imenga ntabyo witaho na papa niyo ngerageje kubimubaza we anyemerera ko nibiki none niki urupfu rwa mu yishwe ni yaragwaye yagize accident yagize urabona ibintu bya mbere na mbere so yambwiye ko ndakubwira ibyerekeye ibyo none abikubuza gute nashaka kumenya menye kahise ka mama menye yabimbujije urabona kuva imyaka yumvise nabikubwiye ntiyaraga ngo ndamushiki wanjye yonkerera byose none gute yanga kumukunda bimenye ikuvuga ngo hari ikintu kigihishije nta kunyureka kwanga ko ndabimenye urabona sawa kuna neza icyo kintu yakimbujije imbere byose yabibona musengeza wanje papa wawe n'umuntu umenga n'umusazi mu mutwe kandi ikintu adashaka kumenya nicyerekeye urupfu rwa mama wawe iki kintu adashaka ko wamenya mu buzima bwawe ariko ubu ntarabona ko nakutse mba nkwiye kumenya ibintu byose bijyanye n'ubuzima bwacu mbwira hari impamvu yoba yarabiguhishije nanjye ndamwubahiriza basi bashobora kunyubirira ba basi wowe niwo muntu wenyine ufise onyubiri ba ndabizi ibyo byibanga hanyuma mbega ho nta mukazana uraroka Tomba ni imyaka mengi kira kujyana rega wakuze bandura ba oya reka n'ibintu by'ubukazana umukazana turamushyira oya niko nabana n'ubuzima none n'ubuzima ubona igishuri ryarantwaye igihe kitari gito ubu niko ndonjyana n'amafaranga uwo mukobwa abandi basha no mujyana he turashaka kututanya umukazana mugende bukiye bizo urabona ko mbandi ngahaje nyene irungurikanyisha none ubundi uzomuzana baza kubangaha hato hose azoza kuturamuta cyabure ngende dutere inkuru izirungu ndaye ko byogabanuka turashaka kudukazana bo imana ngira imana izodufashamo niya bifashamwo bizogenda neza buke nugera buke ariko nukuri cyo kimenya ko kimbaza cyane kiramubaza cyane kandi cyane rwose nkwiye kumenya none nkuwombaza ati mama wawe bite byagenze gute igo barazi nta muvyefize none uwo kwishirikiza kamaza ati mama wawe urushobora kubabwira uburyo mama yagiye numva nuvuga imbere y'abantu nuvuga ibintu bitanajyanye ivyerekeye n'urupfu rwa mama wawe ntibibaraba abo bantu bo bikubaza nyine birabanezwa